touch yanje nyene ni nshasha donc nubundi buzima mu muziki nanje ndiko ndazana nibindi bintu nsanzwe mfise muri jewe numva shaka guhereza abarundi nabo hanze bose yanize kuri ETS Kamenge histoire ntabwo wayizi urakoze cyane hari igihe bizo biducamwo tugacisha ngo tugatwenga kubera abantu tuba twarakuranye tuba turi generation imwe biba bisaba rimwe na rimwe tugacishamwe no I'm single ndacyari umujene man na mwana pije ndakunda uyo byuvuga sanga aya nawe abaririmbyi cyane abaririmbyi abakinyi abaproducer abantu baba star ariko nugira gucyo gasanga afise umuhungu n'umukobwa afise amahasa hajye inyuma mugabo wamubaza akakubwira ngo je ngo sindigera ndanakunda bese mugira mutakunda bo sinzi vraiment ni kuri bamwe ariko je vraiment ni nk'ukuri kuri Zenges record ni kwibarabara gicenda mu Kamenge nimero ni 79 aho nibaza yuko udashobora kumbura na gatoya kwa muri dukurikirana mwese no munsi turamutse tuzanye umutumire mushasha nkuko mwe musanzwe bimenyereye tuzana abanyempano batandukanye nkuko mwari mumenyereye tuzana abaririmbyi abandi bantu bafise ibindi bintu bashobora kubereka byiza kandi bimeze neza aho munsi turi kumwe n'umutumire ariko si umuririmbyi bon naho baramuririmbyi ariko afise impando nyinshi ariko nkuko mubona ngaha ni Cizzo boy umusore ameze neza cyane muri Zenges record muri studio umuhinyanyuzi akomeye cyane muri no mesere kabikora neza reka tubanze tumuramutse Cizzo umeze gute yameze neza turakubona ngahanya ariko Cizzo abantu ntibari bakumenyereye cyane ndibaza ariko borumva ibikorwa byawe bashaka no kumenya fata kanya gatonya ubabwire Cizzo ninde ni muntu ki ubuzima bwa misi yose Cizzo ameze gute bo Cizzo no mu producteur muri no misi nkaba ndi muri studio yitwa Zenges record Cizzo no munyakayanza yavuke mu Kayanza Cizzo yarize yes yize bikize yanize kuri ETS Kamenge niga bijanye na electricité industrielle nivyo nize je kabisa histoire ntabwo wayizi urakoze cyane hari igihe bizo biducamwo tugacisha ngo tugatwenga kubera abantu tuba twarakuranye tuba turi generation imwe biba bisaba rimwe na rimwe tugacishamwe ariko Cizzo shaka kumenya n'abandi bashaka kumenya Cizzo umuziki awuzi kuri gute yawumenye ryari ibintu urimo urabona n'ibintu bisaba kuba warabice mwanya muremure duhe basi gatonya ku buzima bw'umuziki duherere ku ntabwo tubwira ati natanguye uku Cizzo urabye ko wavutse aho wakuriye ni papa wari mu musicien ni mama wari mu musicien canke umuziki mwahuriye bo je mu bisanzwe natanguye nja mu bintu byo kuririmba hari nko muri 2016 gucyo niho natangiye kuja mu bintu byo kubisanzwe byo kuririmba gucyo narabaye muraperi hama nyene ndabona numva mfise ishaka cyane ryo kumenya ibintu by'ama instrument musicale icyo gihe hari havumye indirimbo bita Indoro ya Farias ndibuka Indoro ifise amanota 4 mugabo icyo gihe navuze amanota 3 irindi narenzi yuko ari y'imashini icirondera igashiramwo bo buke biraza ndarondera akagitare akagitare gatonyi gaciriritse buke ndabyo ndabivamwo ndagenda mu maeglise ndavuza mu maeglise atandukanye kugira ngo umenye umuziki mbani nyene guconya bo ivyo birakomeza production nta miss myinshi na donc ndayitanguye vuba cyane nagiyemo gusa nari mfise ishaka ryo kuzo mu producteur ivyo byose by'ama instrument navyiga kugira ngo nzobe umu producteur kuko narabikunda cyane ari ibintu numva nkunze cyane kugeza ubu uri kurara production mu Burundi ukaraba urugero igezeko ukaraba ko abandi babikora Cizzo ni kihe kintu ugiye kongera ko kubona nabandi bari bahasanzwe kandi bakora ni kihe kintu ugiye kongera ko cyotuma abantu baguhurumbira barabizi abo tumaze gukorana bamwe barabizi touch yanje nyene ni nshasha donc nubundi buzima mu muziki nanje ndiko ndazana nibindi bintu nsanzwe mfise muri jewe numva shaka guhereza abarundi nabo hanze bose ndafise akanovera ko mu muziki wanje nanje mbashaka kuzana hasi ntaravye kuwundi ntaravye meme no kuwo hanze kubera ni ibintu biba biri muri jewe nyene mba mfise byo gutanga
urakoze cyane urugendo rwawe rwagenze gute kakizogira urinde ugera muri zenges wabimenye gute mwamenye gute kugira ngo urinde ugera haje bo nibaza yuko kugira nze muri zenges record narindi kwa King Plata niho narisanzwe mfasha kidogo buke sinakora cyane sinakora gose kubera ko na King Plata bafise ibindi byinshi byo gukora ariko niho narindi gatonya hama ndibuka umuntu yampamagaye wa mbere ni DJ4 DJ4 muri Master Music yari ariko niho yari akora ibikorwa byiwe yari umugenzi cyane naye naramwituye keye ndamubwira je vraiment labzura mfasha ibi nibi ibyo ntashoboye umfasha buke ama DJ4 niwe yambwiye ati peti yangu labuje hajya ahantu barakeneye umuntu ameze nkawe kunuku amace ndagenda zenges turavugana nabaho turumvikana ndumva nibaza inzira nini kugira nze muri zenges byaraciye cyane ku muntu bita DJ4 ni nk'ibyo kabisa ndumva ko kugenda ugurura inzira umenya n'abantu navyo bigira aho biba bishikanye umuntu tugerageje kurabaga Cizzo mu minsi maze muri zenges hazigengera gututanguye gukora je pense que na mezi 3 bwira abantu indirimbo nkazibishe nka 3 wara uzi wakoze bumva bakavuga canke Cizzo indirimbo yiwe uyimenyera kuki icambere Cizzo indirimbo yiwe urayimenya yumvise logo icakabiri urumva touch yanje hari ukuntu iri different n'izindi touch zose wanashaka wabuzi mu Burundi ndafite indirimbo ya D1 na ML of Ness ndafite indirimbo yitwa Yes Bana ya Bizo Uwezo ndafite indirimbo y'umuririmbyi yaho zaririmba cyane w'umunyakayanza yaririmbye uri shugwe rimotera neza yitwa Trust Nobody n'izindi nyinshi z'abanyakayanza abo mu Cibitoke abanyabujumbura benshi numva ko hariho n'indirimbo ya Macfarao bari muri groupe ya babandi baririmba Love Business ndayifise nayo ni trend sana irikira bikora cyane najyari narore ku indirimbo ya Bizo Uwezo yitwa Burundi Stand Up nayo ni irikira bikora cyane hano hose ngaye Bujumbura n'ahandi abantu bakora umuziki ama studio araza umuproducteur akaza kamara iminsi mikenya kagenda Cizzo afise imigambi yihe ariko zenges canke afite imigambi yihe abandi baririmvyi ni kuvuga twizere ko uyu mwuga agiye gukora mwibiki gihe kingana gute mu bisanzwe zenges turafitaniye contrat iri determine ariko ndibaza atagihindutse tuzobana dukorana nabo dukorane nabo amasezerano tuyongere bishobotse kwera ntaho ndiko ndihuta nja ndibaza icyo tumanja handi sindacyumva neza kubera tubanye neza muri rusangi n'abazenge boys kugeza ubu Cizzo agashahara kameze gute navuga umushahara mu Burundi nayimciye kujanye n'umushahara kubera nico kintu hanini gikunda gushwanisha abantu nako ndumva ko urabizi biragoye ariko agashahara mu bisanzwe nta muntu apfa kukavuga kuko inkumi urabizi inkumi Uziza kukurirako zoca zirakarondera urubatse mbega usanzwe no I'm single ndacyari umukene man na mwana pije sindanakunda uyo byumva sanga nawe abaririmbyi cyane abaririmbyi abakinyi abaproducer abantu baba star ariko nugira gucyo gasanga afise umuhungu n'umukobwa afise amahasa haje inyuma mugabo wamubaza akakubwira ngo je ngo sindigera ndanakunda bese mugira mutakunda sinzi vraiment ni kuri bamwe ariko je vraiment ni nkukuri kweri je nagumye nipambanira gusa kugira menye byo gucuranga amapiano n'ibitari na n'inkumi sinimva ko menga zira nabaho ariko afise muri programme yuko mu misi za ifo nyene ko nkunda nyene nka ronka umugirlfriend nyene kumenya ibintu Cizzo akunda gufungura nkunda gufungura Cizzo akunda gufungura nkuno misi kubera mba mu Kamenge ndakunda ikintu bituburobe uburobe nico numva ikindi babikoza kijya nyene ba niki kiri bakije gutera isoni ariko natara kabenzi
umunsi kabisa ntakora sinore kuryoherwa kugira ngo ntwenge ariko Cizzo hari abantu bavuga ko bigeze kuba bakubona muri studio y'ahantu hamwe mu Burundi mu Kayanza tugiriye ufitanye irihe sano na High Melody Production ndavyumva kenshi ko bakunda kubona ari uri High Melody Production niyo studio ya mbere natangiye kuja kwinjiramwo indirimbo ya mbere ko naje nari umuririmbyi kandi n'ubu yo gaciyemwo ndabikora ndabikora so niyo studio ya mbere natangiye gukoreramwo kandi n'ubu hakorera n'umugenzi iyo mfise gishasha ndamuinforma nkamuha nawe hari ibyo yamfashije muri production nyene hama hari igihe bishika nkaronka ikiraka hariya nkagenda nkafata amajwi canke nkakubita beat epu nimba bimixa akamixa yani tukumvikana kuko hari habashima gukorana nanje bari hariya bikabagora yuko bashobora kuza ngaha Bujumbura ico gihe baca bantumako nkaduga tugakora umuziki kugira ngo twandanye dufashanya nyene muri entertainment Cizzo akoresha imbuga zingahe Cizzo akoresha Facebook arakoresha sinovuga ngo Instagram vraiment ndayikoresha cyane bon ndakoresha na WhatsApp yego na YouTube yaza nibyo nukuvuga amakuru yawe uyakeneye nimba indirimbo wakoze nkubu ukoreye production ukoze tureke kuvuga kuririmba ukoze production Cizzo baramenya ko hari indirimbo ari karakora ku buryo ushobora kugira nko kuri Instagram canke kuri Facebook ukabona ati Cizzo ari karakora ikintu canke nawe rezo social ntatanga kuzitaho nkuko benshi babifata nk'isanzwe of course jewe kubera nanje ndumujeni ifoko nkora ifoko nereka abakunzi b'umuziki ndubundi ko ndiko ndakora ugiye kuri Facebook yanje indirimbo zimwe ziba ziriko zirakogwa ama coming soon ama studio sessions ndazikora cyane meme hariho n'igihe mba ndi muri studio nkabereka kuko nkora beat jewe niko nkora Facebook WhatsApp na IG gake benshi mu baririmbyi hari abo usanga bakora umuziki bakagenda baridogera abaprojecteur ko hariho ukuntu bateko baratunganiza neza ugasanga urakoze instrumentale umprojecteur ufite ukuntu indirimbo ukayikora ubumva utari muri mood cyangwa ikintu ubona kikugora ku buryo ukora akazi utari muri mood nigi ikintu cyambere kigora umuproducteur wari we wese ni gihe haza umuririmbyi agorana donc atagize repetition atiyumviriye ati none umuziki wanje kugira ugende neza byogenda gute kuko ico gihe nca ndamufasha kuva kuri zero haro nabaza bata ibyo banditse sindabishime nkababwira blaza ibyo Jesse ntiwobishiramo kuko je nkeneye yuko uzotwara indirimba ahantu nanje ikamvugira bakavuga iyi ndimbo yakozwe na Cizzo imeze neza kandi natwebwe turashobora kumwitura yo mpamvu ico gihe arangora hari haba usanga bakora ibyo bita contrata canke akajya orgame ico gihe wewe uri umuproducteur ni ibyo byose ucubikora orke haje umuririmbyi mwiza umwanya muraganya umwanya mukoresha umwanya mutonyi mu bikorwa muba muri ko murakora bigatuma akazi kabandanya n'abandi bagashikirwa ariko hari gihe haza nk'umuririmbyi agatwara amasaha nimba twari gukoresha abiri nkabona ati sindi bumwirukane yogenda avuga yuko Cizzo agara cyangwa kunuku bica biba ngombwa kongeza umwanya akaca bandanya akora kugira ngo turabe ko ibintu byova mu nzira niyo ntambamyi novuga hanini cyane yego niyo nkuru cyane je kuri jewe kugeza ubu Cizzo umukeneye umusanga he ibikorwa byiwe woshobora kuronka services ziwe gute je unkeneye icyambere ndakoresha rezo social ndakoresha Facebook nibaze ndayikunda cyane niyo nkunda gukurikirana cyane gose ushoboye no guparvena kuronka nimero yiwanje bibasawa canke ukaza kuri Zenges record ni kwibarabara gicenda mu Kamenge nimero ni 79 aho nibaza yuko udashobora kumbura na gatoya akajambo kamwe kubakunzi bikorwa byawe nibakunzi b'umuziki muri rusange icyambere ndakunda abantu biyumvira ukuntu umuziki wacu wotera imbere hama ndabatumirira cyane kuza
kuzana ibikorwa vyabo muri studio yacu Zenges Record. Nibaza yuko ata muntu araza ngo yidoge ngo avuge ngo ngo indirimbo yanje uku oya vraiment. Hama vraiment ndabaye karibu, ndababwiye abarundi bose baze dukora umuziki nk'abandi bose, bijya bumva hanze, bijya bumva menga boza kurondera hanze, tubikore no ngaha mu Burundi. Turabishoboye, ama beat makali sana, ibintu byose je nibaza yuko untumbereye muri Zenges, ibintu byose usanga bimeze neza. Yani ivyo kabisa. Mbe Zenges nta karusho kahari ugereranije n'izindi studio nkeka nka mwamutegekanye? Ya turiko turabitegekanya cyane gose mu minsi iri imbere, two turaba ukuntu twogira promotion nyene bo. Ariko nubu ntimwokwitinya, abakiriya ntibokwitinya kuko uparvenye kuza turamenya ati bimeze uku, ukatubwira ukuntu bimeze, turakwakira ukuri kose vraiment, bibaze ko atangorana. Ijambo kimwe kuri Kimamara TV. Ya Ikimamara TV nuko bogenda bakagira subscribe kuri channel ya Ikimamara TV kugira tubandanye dutera imbere, bagwire babe benshi dutangire kwinjiza ama USA dollars. Reka tubashimire. Yeah, merci beaucoup.